Arabizi ko kuva mu ntango za kino kiganiro twame dufise umuco wo kugenderwa n'abashitsi benshi batandukanye tubazanira abantu bagashobora kubayagira bakababwira bati ibintu bimeze gute ni wagwan twasubire gusimba gato turasimbira muri rimwe mu mashirahamwe muri kino gihugu cacu akomeye rimwe mu mashirahamwe bamabazanira ibintu vyiza kugira ngo turabe ivyo batuzaniye kuri no munsi turi mu nzu y'indoto canke dream house turi kumwe n'umwe mu baserukiye dream house muri kano kanya ariko kandi asanzwe munamumenyereye nk'uwakunda guserukira dream house inshuro zitari zike mu kino gano ca explosive madame mambo vipi urameze neza ego karibu cyane muri explosive nariko ndavuga ko waserukiye inzu y'indoto ubundi ngo mu nzu y'indoto turarota namwe mugashitsa indoto zacu na cyane cyane hama kuba tanzinishe isa kuri micro niyo muri kumwe tumwe mu bakozi ba dream house nkuko mubizi dream house ntako idakora kubwo abakunzi ba explosive n'abakunzi ba dream house twama twabiyumviriyeko bishashe ndabazaniye bazango ivyo nibikirere umukeneye kubimenya ndabazaniye igisasi muri dream house hakaba ariyo promotion yatanguye ku itariki le 8 ikazohera le 17 iyo promotion nayo ikaba ari muri bimwe mu bidandarizwa muri dream house akaba ari Routeur dream house yarabiyumviye cyane turazi ko turi mu gihe c'imvura turazi ko ama connexion atari kirenga vyahaye muri no misa ama connexion ariko aragenda gahoro gahoro turabizi ikirere iyo gihindutse connexion ntibimeze neza cyane sivyo none dream house rero yabiyumviriye ko iratanga promotion ingana ku bice 30% ku ma routeur portable n'ama routeur fixe karibu cyane tuza kuvuga ku vyerekeye ama routeur kuri no munsi na cyane ko musanze mufise ama routeur y'ubwoko bwinshi last time watubwiye n'akandi kantu gashobora gutuma extender ishobora gutuma connexion igera kuri iyo routeur iconnecta n'ama appareil menshi cyane ishobora kuba gushika kuri cyane hashoboka ivyerekeye connexion mu gihugu cacu nibaza ko tukiri mu bihugu vya mbere bifise connexion mbi ntawo bideha ariko kandi ni n'ikintu kimwe mu bintu bifasha mu iterambere routeur zanyu nakahe kantu kakabijya zifise ku buryo zoza gutora inyinshi ivyo bibazo dusanzwe zifise vy'ama connexion donc ku ma routeur abarizwa muri dream house ico muzi ico icambere ni routeur yizewe ni routeur itagoma ipfa umwanya wari wose ni routeur ikomeye icambere ica kabiri ni routeur no kubwira ko yuko iduza connexion donc connexion iyo iri kuri yo yibandanye ikora donc murazi ko yuko iyo maze kuyafisha kuri hagiye ama connexion yanyu ariko ikira gusa kuba iyo carte SIM yasoma ho hari routeur yacu gumi bandanye ikora no mu gihe ama connexion bari mabi routeur yoyo irashobora kugufasha mu kuyaga n'abantu bari mu mahanga hari abantu babivuyemo kweri kibazo c'ama connexion ariko dream house tuje nk'igisubizo routeur tuvuze routeur nibaza yuko hari abantu batamenya ivyo ari vyo ariko kandi bashobora kuba bashaka gukoresha ivyo bintu nigeze kuraba ikiganiro kimwe mu gihugu ca Amerika sanga umubosi atize araronka amahirwe yo kuba umukire akomeye ariko aravuga ibintu amaze gushikako arashika ku kimashini arabura ukuntu bacita aravuga ati kino kintu ntaco nzi mugabo somehow kidufasha ibi n'ibi so uko biri kose ari abantu badukurikirana bashobora kuba batazi routeur niki ikora gute mugabo bayikeneye canke bashobora kuyikoresha routeur zanyu mufise nizahe zitandukaniye kuki routeur zikora gute mbega bashiramo carte SIM y'umuhoro wari wo wose mbega zimeze gute muri rusange kugira ngo abantu bariko baradukurikirana babaje ku mwanya ambaje ikibazo ciza icambere ico mwomenya cyo routeur dufise ni appareil ijamwo carte SIM gafasha kuduza connexion donc ni appareil ituma yuko connexion yawe nimba kwiragendera ku muvuduko ho hasi connexion yawe ija muri speed nini ya cyane gusumba uko woyikoresha carte SIM iri direct ikindi naco turafise routeur portable routeur portable na routeur ugenda kangendanwa gendano na ka appareil kagufasha ko connexion yawe yama imeze neza iri ku rwego rwo hejuru cyane muri speed muguka kagenda naho ugiye hose ni gatoyi karoroshe kugendana kandi ikindi naco
murazi ko yuko imashini itajamo carte SIM routeur nayo igufasha ko yuko ushobora gupartaja mu mamwe appareil adashobora kwakira carte SIM yes ikindi naco kucerekeye intuze ayo ma routeur ubutandukanire bwayo donc tufise ama routeur menshi tellement igitandukanije caco nuko mwamenya ko routeur icidakora nuko ikora ku ma carte SIM yose iyo ariyo yose si ariyo Onatel si ari Lumitel eka carte SIM ariyo yose routeur irayakira ikintu kimwe gusa mwomenya nuko ikira gusa iyo carte SIM yawe carte ubayemo nimba iyo carte SIM yawe iyemera donc hariya amakarte amwamwe usanga amakarte SIM atakoraho hantu yes ugasanga par exemple nk'inyabugete abantu baba nyabugete hariya kuri Tanganyika hari amakarte SIM amwamwe atemegwa donc adashobora gusoma aho routeur nikora routeur korana n'ahantu carte SIM ushobora kuhasomera si carte SIM hasomera ntugire ikibazo ngo ama connexion ni mabi guri yo routeur connexion kiba nziza cyane yes merci beaucoup turi muri Dream House igihe cyose mbonye Dream House mba nibutse ko mufise ama appareil électronique ubwoko bwinshi kandi novuga ari sûr akomeye afise ubutandukanye n'andi ma appareil ari yose ushobora gusanga mu yandi mazu y'ubudandaje cyane ko kimwe mu gihe hajya mu bintu bigoye n'ama appareil électronique ushobora kugura telefone iPhone ukibaza ngo uze iPhone 13 Pro Max canke 14 15 16 je sais pas mugabo bakashikana bavuga ati utsiko wewe waguze copy bikaba bitoroshe gutandukanya nimba ari copy nimba atari copy mugabo gushika muri kano kanya Dream House ni yanzu y'ubudandaje atamuntu yotinya gusumiramo kubera sanzwe bizi ko uko biri kose ikintu akuyeyo kiri OG kiri sûr n'ivyaho ibindi bintu usire gucira ku mwanya abantu bariko baradukurikirana gushika muri kano kanya mufise biri disponible kandi biri ku mwanya bakunzi ba explosive uko namana yababwiye muzimiye muzozimbwa kare muri Dream House turadandaza amatelefone mu bwoko bwa iPhone Samsung n'andi ma Android agenda atandukanye n'udutelefone tw'amatushe turadandaza ayo ma routeur turadandaza ama smartwatch nk'iyi nambaye turadandaza ama headset ama appareil photo turadandaza ama tensiomètre turadandaza ama caméra de surveillance turadandaza eka ama appareil électronique agenda atandukanye karibu cyane muri Dream House kuba tazaho Dream House tumbereye itombere ku chaussée du Prince Louis kwa gasore numéro 1 kwibarabara rya Régie des Eaux ukuri kuramanuka mu kuboko kwiburyo utarashikira hombe ucubona Dream House irabana n'amafu Dream House kabifisa ama agence agenda atandukanye kabari Onatel na Lumitel ku bantu bakeneye kumenya bidandarizwa muri Dream House bitandukanye birengeye ibinababwiye mwotura ku ma platform yacu hariyo Instagram, TikTok, Facebook mwokwandika Dream House Burundi kubakoresha naho site web bogira www.dreamhouseburundi abantu numva yuko no bahamagarira karibu cyane kuri promotion ni misi 10 iyo misi 10 ntizobaherane mutarade namwe ngo ndabasabe muri iyo misi 10 ama produit yanyu ntazobaherane abantu bazoze kuyarondera basange ngo yaheze usamuga ikindi naco nka crende muratiko yuko Dream House abayihurumbira ni benshi isigura byo bavyiza uje mu bambere kuko ababi baba bakeneye izo promotion abari benshi cyane Murundi yavuze ubuzimira arazimba yagaze cyane je nibaza ko ndashimiye cyane ku bintu mama muduhereza muri Dream House manaye mugira ibihe vyiza murakoze cyane kunyakira ndababwira ko mwebwe bakunzi ba Explosive n'abakunzi ba Dream House atamwebwe nta Dream House ndabakunda cyane yes thank you so much ndasa muhinga bw'ivyuma batuzanire indirimbo gira duherekeze umushiki wacu kuba muri Dream House then cagaruka ndabashire ku manya nandi makuru ariko aravuga ku isi yose let's go